nongeye kubashimira turakunze bikiragano Empire nongeye kubaha ikaze uyu munsi turi muri sport update. Uyu munsi ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu 2026 haraba umukino w'ishiraniro hariya mu Bwongereza, aho ikipe ya Man City iraza kuba yakiriwe n'ikipe ya Everton. Bimwe byaranze aya ma ekipe ndetse n'imikino yabo ukuntu agiye igenda mugiye kubigezwaho nanjye Ego Patrick. Ni ikipe ya Man City iraza kuba yasuye ikipe ya Everton kuri stade yitwa Goodison Park. Ni stade iherereye mu Bwongereza mu mujyi wa Liverpool. Ni stade yakira abantu barenga ibihumbi 39 ndetse n'abantu 400 bose. Urumva ko ni agastade keza. Kandi ni ikindi wamenya, izi kipe zimaze guhura imikino aho 52 imikino yagiye zihuza. Ikipe ya Man City yatsinze imikino 27 yose, naho ikipe ya Evarton yatsinze imikino 15, banganya imikino igera kuri 10 yose. Bivuze ngo ikipe ya Man City yagiye igarika cyane ikipe ya Everton ku buryo irusha imikino 12 yose mu mikino 52 zimaze guhura. Yatsinze imikino 27 yose, bari mu imikino 12 yose. Ikindi wamenya, imwe mu mikino iheruka kuzihuza, nakubwira nk'umukino uheruka kuzihuza ku itariki 18 Oktoba 2025 wa ikipe ya Everton yatsinzwe na Man City ibitego 2 ku busa bwa Everton. Ku itariki 19 April itsindwa 2025 Everton nanone itsindwa na Man City ibitego 2 byose ku busa. Naho umukino waherukaga kuzihuzaho ikipe ya Everton yari yakiriye n'ubundi ikipe ya Man City birangira iyitsinze kuri stade yayo Goodison Park. Ikindi wamenya nuko umukino wongeye kuzihuza ku itariki 23 Disemba 2024. Ni umukino banganyije 1-1. Ni nabwo ikipe ya Everton yo gukura inota ku ikipe ya Man City. Ndetse umukino wabaye ku itariki 10 Disemba 2024. Muri rusange wongeye guhuza ama ekipe. Ikipe ya Man City yongeye gutsinda ibitego 2 ku busa bwa Everton. Bivuze ngo ikipe ya Everton ikomeje kurushwa cyane ndetse irushwa n'ikipe ya Man City, kuko urumva nibura buri mukino bagiye bahura ikipe ya Man City yagiye yinjiza ibitego biri hejuru ya kimwe, ndavuga ibitego 2 ubwo ku busa mwizamu rya Everton. Turibaza kuri uyu mugoroba n'umukino Pep Guardiola araza ko yafashe nka seriye nubwo afite ikirarane. Turabizi neza ari kurushwa mu 6 n'ikipe ya Arsenal, aho ejo bundi yatsinze umukino wayo uheruka ikaba ifite 6 ndetse iziganye n'ibitego bigera kuri 4 byose. Urumva ikipe ya Man City igomba gutsinda uyu mukino ndetse ikanatsinda ibitego byinshi kugira ngo iyi shampiyona nibura ikomeze kuba umukandida wo gutwara Premier League, cyane ko haba abakunzi ba Man City bafite ayo mahirwe ko bazayitwara, haba ndetse n'ikipe ya Arteta ndetse ndavuga Arsenal nayo hari amahirwe menshi ko yazatwara iyi shampiyona y'umwaka, cyane ko n'abantu benshi cyo bayifuriza. Arsenal ifite abakunzi batari bake, ariko ikipe itozwa n'uyu musaza Pep Guardiola ni ikipe ikunda gutungura mu mikino ya nyuma twagiye tubibona mu yandi mashampiyona agiye arangira, ugasanga aho watateganyaga ko iyi kipe ishobora kuza gutsinda yakuye amanota ndetse yakuye n'intsinzi ikomeye cyane. Navuga ko rero ubu ngubu icyo twakwitega kuri uyu mukino nimugoroba, tuzaza kubona umukino mwiza, aho Guardiola n'abasore be baraza kuba bateganya gutwara amanota 3 cyangwa gukora amanota 3 hariya kuri Goodison Park kuri stade nyine ya Everton. Ikindi bamenya nuko abakunzi ba Manchester United bongeye kwishima aho baraye banyagiye ikipe ya Liverpool ibitego 3-2 byose. Ikipe ya abantu yari yatsinze kare cyane, rwose yatsinze kare cyane kuko mu 15 y'igice cya mbere baramaze kubona ibitego byabo bibiri, bajya kuruhuka ari 2 ku busa, bagaruka Liverpool irabyishura ndetse ariko n'undi birangira batsinze ikindi gitego kimwe. Ubwo ikipe ya Liverpool itsindwa gutyo. Ni nyuma y'imyaka myinshi igera kuri 4 yose ikipe ya Manchester United idaheruka muri Champions League. Uyu munsi yongeye kubishimangira ko umwaka utaha tuzabona iyi kipe muri Champions League. Ikindi wamenya nuko amarushanwa yaracyakomeje ni menshi, ariko ukeneye kujya umenya amakuru neza cyane gerukira kuri YouTube wandika Imikino Empire, ubundi ujye ukurikira update nk'izi ngizi. Ciao. Ese ni Man City cyangwa ni Everton? Duhure ku isaha 3 ubundi twirebera umukino uryoheye ijisho. Ciao.